Kazi bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro cyacu Smart Mind. Office Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi mu kiganiro cyacu tuyaga kubijanye na management y'abaririmbyi mu gihugu. Umutumire wacu nawe ni Paulin Bizimana canke DJ Paulin asanzwe afise uburambe mu bijanye n'uwo mwuga. Mbe nizihe challenge mu manager ahura nazo? Mbe ni gute uwo mwuga wa management y'abaririmbyi umeze hano mu Burundi? Kaze mu kiganiro cyacu. Nitwa gushimashika hen kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Paulin zihindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind make it possible. Kaze DJ Paulin. Nakoze. Karibu kuri Pam Channel. Nakoze cyane gose. Ikibazo cyane cya mbere numva nshaka kumenya umu manager amaziki ku muririmbyi. Umu manager ni umuntu afasha umu artiste mu kwigeranya mu bintu byinshi cyane gose. Niwe amufasha mu vyerekeye ama collabo, niwe amufasha mu kurondera ama contrat, niwe amufasha mu apparition yose abakenewe. Hama muri yo procedure yo kumufasha ni yahe ikibaranga ikihuza umuririmbyi n'umu manager ni giki kibahuza? Kenshi usanga babaye n'abagenzi, ugasanga n'umuntu agutahura n'umuntu mu bintu byose ubukene ni wundi agutahura imbere y'abandi bose. Usanga mwabaye n'abagenzi, wabaye umuvyeyi wiwe ko kira kantu kose ategereza kugucako, kisa swa contrat ba mu proposa, kisa swa ingene yambara, ingene aza kuboneka mu bantu, aho yemerewe kugenda, aho atemerewe, usanga ari wowe byose ari wowe bikora. Ariko none umanager ari wowe bikora, ushaka kuvuga eske umanager n'umuririmbyi bihagaze gute? Ni wa mugaburira, niwe amwambika, hama tukiye mu kazi niwe amujerera akazi, bimeze gute? Kenshi bivana na contrat mu masinya, sikuvuga ngo ni wa mugaburira canke bivana n'amarovni umu manager abayinjiza kuri uwo artiste, bishingiye ku artiste. Ashobora kuvuga ati yana n'ivyo gufungura, hazoba imodoka zogenderamwo, byose biva muri ayo marovni umu manager abayinjiza. Ariko n'umu artiste ngene none wowe nko mu muziki usanzwe manajinga baririmbyi mu muziki, umu manager akorana gute rero n'umuririmbyi ushingiye kuri ivyo byose byuko ashobora kumubera umugenzi, ashobora kumubera uwo muntu wamuhanura, hama imigenderanire yabo professionnel ikimera gute? Dukuyemo ivyo nababwiye yuko baba ari abagenzi, hariyo contrat bamwasinyaniye. Muri iyo contrat ni umuvugana ivyo vyose mwavuganye uko muzokorana, kugira ngo ejo na hirya ejo ntihazogira uzovuga ngo uyunye ivyo twavuganye sivyo yakurikije canke ibiki. Hanyuma mukaja n'umuavoka akamusigura mu artiste, ivyo mumvikanye ko ari ivyo, mukaja no kwa notaire, vyose bikaba biri en ordre kugira ngo ejo na hirya ejo ntihazobe ingorane n'imwe. Alors tuvuge ko uno munsi umuntu ashobora kuba abyitwa ko afise umu manager, hama nihabe hariho iyo contrat, nihabe hariho uwo mu avoka ashobora kubakurikirana, eske bashobora kuvuga ko bari mu ikosa canke bimeze gute? Peu importe naho muba mudafise mu avoka canke ubwo buryo butaraboneka, mugabo mutegeza mukandikiranira, mukagira n'abatemwa bazovuga ati ibi bintu barabivuganye. Kenshi bivana iyo muko muragira ayo masezerano, bivana n'amarovni muzo kwinjiza. Kenshi uwo mutaratangura no gukora n'umuziki, mutaratangura no kwinjiza amahera n'atanu, ukavuga ati ejo hakazoboneka nuzanya concert, nkazorondera concert, pourcentage yawe niyi, jewe niyi, kubera ari je nzoba nayirondeye iyo contrat, kubera ari jewe nzoba narishe studio, kubera je nzoba nagirishe video. Ivyo byose bitegeza ko biri mu masezerano. Ari abaririmbyi gushika no munsi bagitinya gukorana no manager kubera bavuga ati tuje tugabura inyungu, cyangwa ari nabandi bavuga ati twe turi nka ni team, umu manager turashaka kumubera kumuremera, ugasanganira dushoboye, hama akadushiraho n'amategeko adadupermeta kwiyugurura. Ivyo navyo bibaza kwiki?
kwikorana wenyene je ndabifata nk'umurimyi hari abarimyi babwira ati nimugende muri koperative ko ariho muzo kwimbura vyinshi mugashora vyinshi ko rabo barafise ama connection aho muzo bishora n'ibiki vyose mugabo ushatse kwikorana wenyene ugasanga ntushitse abandi baragusize buryo manager arafasha ibintu byinshi cyane gose ntushobora kuba uririmba hanyuma wifashe ivyo vyose witware muri studio wiyambike wirondera ama contrat umenye kujera no kurondera aba partenaires nivyo ukunda alors ni ryari umuririmbyi ashobora kudesida ko akeneye umu manager canke atamukeneye hari igihe agera akabona nyene ko yageze ku rugero abonye ama success afise abonye yuko bariko baramurondera cyane aho nyine nawe ntavyo ushobora urana nk'umu artiste ari kuri scène umu manager niwe araba bavugana na organisateur bati aduga kuri scène ya masaha sawa uri umu artiste uvyikorera mugabo kugira ngo umenye timing uza kugira uri kuraririmba hajyanye baguhaye 45 minutes ntuza kugumura aba kwisaha umwanya wose umuntu aza arajera ujya mu DJ canke umuntu ariko arakuvugiriza umuziki ifo ko bari umuntu abikurikirana ibyo byose fo ko amenya sangapi winjira kuri scene ifo kuba ku maloge kuraba ko bagushiriye amazi bagwaye ivyunywa ivyo byose ntavyo ukikorana wenyine udafise umuntu agukurikirana aho hari ku ruhande rw'umuririmbyi wowe rero nk'umu manager urahitsemwo gukorana n'umuririmbyi kanaka nikiye kintu cya mbere wisunga canke ushobora gutuma uhitamwo gukorana n'umuririmbyi kanaka jewe nkanje nkabuza abandi jewe ikintu cya mbere na mbere ndaraba donc talent office ikindi nyamukuru muri byose ni discipline urashobora kuba uri talentueux mugabo ata discipline office je ntidukorana tuba duhejeje ko ndakubwiye ni duhure muri studio 19h ukacyumpamagara saa 3 kinabuze bus cyangwa ngo vyangoye ngo hari umuntu yagwaye muhira nta ngorane ivyo ingorane zamazishika ejo usubira ugire nk'ivyo nyene nkaho tuba duhejeje ubutanguye tuba duhejeje kandi ufite talent yego mu kijanye no gukomeza iyo migenderanire yanyu y'umuririmbyi hari igihe mushobora kuba mufitaniye nk'iyo contrat mwavuze ariko bivanye n'ingene muko murakorana twumva ati umuririmbyi yahagaritse contrat canke umu manager yahagaritse contrat kenshi bikunda kuva kuki kenshi bivana nuko umwe muri abo babiri atakurikije bimwe vyari muri contrat ikindi naco nasanze ngaha mu Burundi aba artiste benshi barabeshwa usanga abandi ba artiste bari kubaza kubesha ujya mu manager arabatwe tubayeho neza ujya mu manager kujya amahera menshi cyangwa ugasanga nabandi nyene babona ko ufite talent ntibamenye ko uyo manager ari yamushikanye aho hantu uyo mu artiste bamubonye yarakuze yaramenyekanye bagaca bashaka kujya kumuja mu matwi bamubesha bambwira ibidashobotse turamaze kubibona ngahanyu ba artiste benshi bacu yego no muri ico gihe mwe nk'aba manager muca muvyifatamwo gute umuririmbyi muca mumujera gute uragerageza kumuvugisha ukavugana ukamuhanura babangenzi biwe bandi bakagerageza kumuvugisha ko kenshi usanga utamanajenga nk'umu artiste umwe cyangwa bajya mukorana muri studio cyangwa ibiki ukamubwira uti genda mu murezone quand même abone yuko bari koramubesha hanyuma fiance muri contrat bavyanse ati umwe ushaka guhagarika andikikete mukaca mugenda imbere y'ubutungane hama hagati y'amashira hamwe mu migenderanire y'umu manager y'umu artiste n'aba partenaires nk'amashira hamwe manini imigenderanire nayo ikwiye kumera gute ngaho onye hariho aho abantu bihendera henshi surtout les artistes contrat iba yasinywe nande na manager manager wewe ajejwe ku executa ivyo bavuganye basinye contrat nayo mashirahamwe afasha agakora ivyo bumvikanye nta relation nimwe l'artiste n'irya société bafitanye nta naho bahurira mu isanzwe ariko arabavuga ati hari igihe usanga company iba yarondeye manager kubera le produit y'umuririmbyi aba hari mu kwihenda cyangwa se oya ntibihenda iyo ufise umu artiste kira kantu kose yategeza kuca ku mu artiste
iryo shirahamwe nta burenganzira bifise bwo kurondera umunze mu artiste kubera haba ariho mu intermediaire ngaho onye ibiba vyose societe ivugana na manager akacabwira ujya muririmbyi ivyo bakeneye kenshi nta naho bahurira ko ni image bo bakeneye image yuko ujya muririmbyi a represent image iyo societe. Alors biva kuki twumva ko hariho nko ngahe wacu usanga hariho aba artiste bashanyemo n'aba manager bivuye kuma contre aba yasinywe n'ama organisation nk'ayo ma entreprise akomakomeye mu gihugu. Ni ivyo ndiko bakubwira mu bisanzwe ayo ma societe ntaho bakwiye guhurira n'umu artiste. Mugabo rero ko tubizi twese ikintu cyitwa secret professionnel ngaha nyumengo ntikibaho. Usanga hari umuntu muri ya societe agiye kubwira wa muririmbyi ati mbe uronka ngahe ntazi ivyo mwumvikanye amasezerano mwagiraniye entre umuririmbyi nawe manager usanga niyo batanguye kuja kubateranya. Ni ibintu twama twabonye ngaho iminsi yose byamo byabaye kenshi. Aho naho niho haca haza rero wa mu juriste cyangwa wa mu avocat aba yateza kuba ahari kuri signature ya contrat aca afata inkoni akagwira ati ibisi wabisenye bivuga gutya na gutya na gutya. Iyo haje ikintu cyo nyine utegeza kuba artiste ifo kumubwiza ukuri ivyo mwagiraniye vyose n'ama contrat wagiye gusinya byose akababizi kuko tutwaso mu kugabura ni ya pourcentage mukoresha. Yego ifo kuba clair n'uyu artiste wawe mukabivugana byose. Hama intambamye rero zikunda gushika muri ico gihe cya management wo nk'umu manager nizihe iyo urukura manajinga umu artiste zikunda gushika. Sishaka ku generaliza mugabo uzorabe aba artiste benshi hariho benshi usanga naho ubunye biko birahinduka usanga bamwe ntibiza amashure menshi urabona donc abonye afisi iyo talent kwacubona yuko azi kuririmba donc ari byo bizo mubeshaho ugasanga benshi ntibize cyane cyangwa ibiki donc kugira ngo uzoshobore kumushira ku murongo ivyo biragora cyane gose biragoye. Rero ku manajinga abaririmbyi batayize menshi hariho nabize mugabo rero usanga yana baragorana burya aba artiste nako nanje ndo mu artiste ari aba artiste batugora cyane gose vraiment iyo amaze kwishira mu mutwe ati jewe ndo mu star ako kantu shayija ni virus. Merci. Murakoze bakunzi ba Pam Channel bakunzi ba Smart Mind tugira tuje muri wa mwanya wa fire questions kazi nk'umu manager ikintu cyambere mu kazi kanyu ka management kiba stress nk'igiki. Umunsi wa concert hari igihe usanga les organisateurs ivyo bakwemereye atari ko bigenze ko kenshi nko mu contrat dusinya twe usanga avant iyo show kenshi dukunda kugira 50% yayo mwumvikanye kacovuga ati 50 yandi ni avant yuko umuntu aduga kuri scène ugasanga organisateur uramurondeye uramubuza ariko arakwepa ahantu hose we isaha bagwaye kuri programme iri kwiregera nico uvuga ati none umu artiste wanje araduga kuri scène ya mahera ntarayaronka umu artiste akava kuri scène avansa wa mahera yiwe atayo naronse twamato yibonye ngahanye kenshi cyane gose iyo ngorane yamiba yabaye ugasanga ngo concert ngo yatevye yacerewe kenshi bivanye n'ivyo onye sinzi nkabibuka concert yabaye ngahanye ya Pisco hareze imyaka nigumwe mu hotel gushika saa 8 z'ijoro wakirindiriye amahera kumbe organisateur bavyifashemo nabi barindiriye yuko ajya amahera ku muryango yinjira kugira ngo bayabashire urumva nko ngaho onye bari organisation mbi ico ni ikintu gistressa cyane gose hanyuma urashaka kurondera umu artiste wawe nawe ukamubura kandi mwazananye wamushikanye canke mugiye nko hanze ya masaha umubwira uti uri mu cyumba cyawe muri mwo mu hotel uza kuba witeguye usohoka ya masaha turawurira hasi cyangwa urafungura ya masaha ugasanga uko wabiteguye byose birahindutse aho ntibivuye kuri organisation bo bari pré byose bimeze neza ugasanga umu artiste wawe nawe uramubuza. Akoze ikindi kibazo cya kabiri wowe nk'umu manager umuziki ufise ibice bingahe ku munsi?
ngaho nye sinzi cyane baza ko njyama mu muziki mfungura umuziki ibintu byose ni umuziki vraiment niyo muri douche mba numviriza umuziki donc umwanya wose umuziki kuva kera ndi umwana vraiment. umunsi wanyu nko mu manager artistique urangwa n'iki? Nk'umu manager artistique uragerageza gukurikirana ibiko biraba ahantu hose, ugakurikirana ibigezweho, ugakurikirana amavideo agezweho kugira ngo nawe umu artiste wawe ushobore kumushira au top nkuko uvyifuza, nkuko la demande ibisaba. Urakoze cyane DJ Paulin, ndagushimye cyane gose kuri kano kanya muduhaye, tunabifuriza kubandanya mubikora neza nkuko musanzwe mubikora. Urakoze cyane gose. Murakoze bakunzi ba Pam Channel gukurikirana ikiganiro cyacu Smart Mind. Turumvise muri kino kiganiro dukoranye na DJ Paulin ingene igikorwa cya management cy'abaririmbyi gitunganije. Turumvise ko hakenewe umu avocat cyangwa umu juriste mu gihe ugomba gukorana n'umuririmbyi. Eka n'umuririmbyi turumvise ko akeneye contrat igihe agomba gukorana n'umu manager. Nahanyu rero mwese twamwakurikirana kino kiganiro guhitamwo neza igihe ugomba gufata umuririmbyi cyangwa igihe umuririmbyi agomba gukorana n'umu manager. Mwakoze mwese, komeza mugira amahoro aho mwerereye hose.